Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya aho yandi makuru agezweho muri uyu mwanya tubahayemwo kaza wo muherereye hose bari mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, yaba mu gisagara no mu ntara zigiye zitandukanye. Hari turabizi ko hari abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye, bari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure. Mwese turabahaye kaze ntimuze gucikwa, tubategurira inkuru ziba zivugwa cane irya nino mu gice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, bivugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, mu ntwaro, mu budandaji, mu mutekano, inkuru zivugwa bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari vyinshi rero kandi tubatoreze dufashwe n'amasoko yacu dufise hirya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, n'amakuru rero bitandukanye yo mu bindi bihugu vyo mu biyaga binini. Nuze gucekwa rero n'aya makuru tugiye kwibanda kubishe Manirumva yahoze arongoye Olukome. Imyaka 15 yarari rumanye Ernest Manirumva yari icegera c'umukuru w'ishiramwe rigwanya biturire Olukome. Ernest Manirumva hari mu bavuzwe mu rupfu rwiwe, bamwe rero bakaba ari batatu bategetse urupfu rwa Manirumva, babiri barapfuye ndetse n'ikindi gihangaye kimwe mu vyategetse urupfu rwa Manirumva kikaba gifunzwe. Muri amakuru tukaza kubigaruka ko mumenye abaribo, dore ko ukuri kwanyegeruwe kuja ahabona. Nako kandi iryo shiramwe Olukome rwanya igiturire n'isesaguro ry'amatungo rimenyesha kuri zo kwitura ubutungane bwo mu karere canke mpuzamakungu mu gihe sentare ntayinyuzwa itotora dosiye ijanye n'urubanza rw'iganagurwa rya Ernest Manirumva yongere ishengeze abamwishe, bivuze ko barazwi. Muri amakuru kandi turaza kugaruka ku biriko bivugwa mu ntara ya Cibitoke muri komine Murwi. Hari waraye agandagwa akerewe izosi ayibubanza, kandi hari abacamanza bakwiye ngo kwiyubara mu manza baca ntibasange babaye intambamyi ku butungane butunganiriza bose. Ayo n'ayandi yose twabateguriye mu kanya gatoyi, ni buri ngingo imwe imwe ukwayo kandi ku buryo burambuye. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wa vyondako, turaguhaye kaze. Tujeje kubibagezaho tugitangura aya makuru ko imyaka 15 yarayirumanye Ernest Manirumva yari icegera c'umukuru w'ishiramwe rigwanya ibiturire Olukome. Ernest Manirumva agandaguwe mw'ijoro ry'uwa munani rishira uw'icenda kwezi kwa kane 2009. Ernest Manirumva yishwe kubera amatohoza ariko arakora ku bigwanisho vyagurwa n'igipolisi ntibishike mu biko bw'igipolisi. Ico gihe ibirwanisho vyagurwa na General Alain Guillaume Bunyoni yatwara ubushikiranganji bw'umutekano. Abahinga ba ONU muri raporo yabo muri 2010 berekanye ko hari haguzwe inkoho 40,000 zaguriwe mu gihugu ca Malaysia. Izo nkoho rero zahabwa aba FDLR muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, nabo bagatanga ubutare. Ico gikorwa cari mu minwe ya General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza ry'u Burundi. Igihe izo nkoho rero zishika ku kibuga c'indege ca Bujumbura, Radio RP yari yarerekanye ingene zaciye zijanwa ku kirimba ca Perezida Nkurunziza. Amashiramwe yigenga ntakatakoze asemerera asaba ubutungane kuri Ernest Manirumva, ariko ibihangange ntivyigeze bihamagarwa mu butungane. None abavuzwe ko bakoze iryo bara bugeze hehe ko batahanywe? Niko abategetse urupfu rwa Manirumva n'abarongoye iganagurwa ryiwe bari bakomeye cane, bari n'intakorwa ko zigujije ubwumizi bw'igihugu. Ariko inyuma y'imyaka 15 batari bake barahuye n'ibitangaje. Wa mbere Perezida Nkurunziza niwe yari arongoye igihugu aho Manirumva yicwa kuva muri 2009 gushika apfe muri 2020. Perezida Nkurunziza ntiyigeze acisha mu kanwa izina Manirumva. Nkurunziza ntiyigeze abazwa ibijanye n'iryo ganagurwa be n'impamvu ataco yakoze ukuri kumenyekane. Yavu rero asanda bagiturumbuka muri Ruheshi 2020, imyaka 11 inyuma ya Ernest Manirumva. Wa kabiri wavuzwe mu rupfu rwa Ernest Manirumva ni General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza ry'u Burundi. Yavuzwe wagize uruhara ntangere mu iganaguro rya Ernest Manirumva, nawe yagandaguwe muri Myandagaro 2015, imyaka 6 inyuma ya Ernest Manirumva. Wa gatatu uvugwa ni General Alain Guillaume Bunyoni, yari umushikiranganji w'umutekano, niwe yagura ibirwanisho bitashika mu bubiko. Ntiyigeze rero ahamagarwa mu butungane, ariko afatwa nk'umwe mu bari kwisonga ry'iganaguro rya Manirumva. Bakaba maze umwaka mu munyororo. Wa kane Pacifique Nahazwe yatangaza ko yari yagize uruhara mu rupfu rw'Manirumva,
ari General Jean Ndirakoba cari icegera c'umukuru w'igipolisi naryo rikaba ryaravuzwe kuva mu nteguro gushika mwishirwa mu ngiro ry'iganaguro rya Manirumva ntarigera rabazwa uruhara yabigizemwo mu bavuga ko bishe Manirumva niwe muri kino gihe ari mu mabanga yo hejuru mu gihugu ubu n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Haravugwamwo kandi Colonel David Nikiza atwara igipolisi mu karere k'uburengero niwe yanasohoye Ernest Manirumva mu rugo amufashe mu gihe yari agiye kwicwa. Rero ntibizwaho Colonel Nikiza ageze nta kivugwa cane. Hari kandi Colonel Desire Uwamahoro ari harongoye JMR yanavuzwe mu mabi atagira uko angana ubu ageze mu ibohero rikuru ry'Ingozi. Ari General Robert Bisaganya ari icegera ca David Nikiza ubu ni icegera c'umukuru w'iperereza mu Burundi. Wa munani ni Colonel Godefroid Barampanze yatwara igipolisi mu gisagara ca Bujumbura. Rero ntituzi iyo ageze. Ibihangange bitatu rero vyategetse urupfu rwa Manirumva bibiri vyarapfuye ikindi kimwe kirafunzwe. Iyi si nta muhinga wayo abantu bashoka botegereza uburyo Imana irumva amarira y'inzirakarengane niko iyo nkuru Pacifique ninahazwe ivuga. Nyine nuko mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye banditse kwishiramwe Rukome rwanya igitore n'isesaguro y'amatungo ya leta rimenyesha ko rizo kwitura ubutungane bwo mu karere canke mpuzamakungu mu gihe sentare ntahinyuzwa totora dosi ijanye n'urubanza rw'iganagurwa rya Ernest Manirumva yongera ishengeza abamwishe. Umuvugizi w'iryo shiramwe ababazwa no kubona iyo dosiye y'uwo yahoze ari icegera c'umukuru w'iryo shiramwe itaboneka mu bubiko bw'imanza ku bw'iyo sentare. Jean Nduwimana akaba yarabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri heze bariko baribuka imyaka 15 iheze Ernest Manirumva agandaguwe gasigura ko dosiye yiwe itigeze iburanishwa. Ashikiriza ko atigeze herekanwa watumye kumwica kugira afatwe kubwiwe hafashwe gusa abazamu abakozi n'abapolisi bato bato ba Ernest Manirumva yakorera. Jean Uwimana yongera ko ibihugu bigenzi vy'i Burundi vyafashije ngo abarondewe na parake bakorerwe igipimo bita ADN. Yemeza ko hari habanze gucipimisha abona ko ubutungane bw'u Burundi bwari guca bukorera kuri abo nyene ariko butigeze bushaka gukorera kuri ivyo bintu. Kubw'ivyo agasigura ko ubutungane butarigera budoma ko urutoke abantu nyezina batumye kwica abo yahoze ari icegera c'umukuru wa Olicome. Mindi nkuru twabateguriye twanabagejeje ku buryo bw'impfunyapfunya nuko mu ntara ya Cibitoke muri komine Murwi hari warayaganaguwe akerewe izosi n'umutegetsi w'umupfakazi Nahimana Therese ku gacimbiri Mataba mutumba wa Rugano. Yaratewe n'abantu rero batamenyekana aho yaba mu ijoro ryakeye kwitariki 9 kwezi kwa 4 2024 isaha 2:30. Abamuteye rero baciye bamukirira izosi baramutemagura n'ibipanga bari bitwaje acagirwa ko acikana. Gushika ubu rero abo bagizi ba nabi ntibarashobora kumenyekana kuko baciye batungwa nayo bameze bagiheza gukora iryo bara. Nyagihugu rero bakaba bari mu gahinda kenshi basaba ko hakorwa amatohoza yihuta kugira baganaguye uwo mukenyezi bamenyekane bongere barengutswe imbere y'ubutungane. Mu ntara ya Bubanza abacamanza biyubare mu manza baca ntibasange babaye intambamye ku butungane butunganiriza bose. Hariho ingorane zituma sentare na parike ya Bubanza ibikorwa bitagenda neza nko mu manza z'amatati y'amatongo ntibiborohera gushika ku matungo atamiduga ihari. Ivyo biri mu bituma imyidogo iba myinshi naho bashobora kwitura ba musitanteri bagatanga imiduga ihari igihe bitoroha. Buramatari w'intara ya Bubanza yabishikirije mu nama umushikiranganji yagiraniye n'abanyagihugu kugira bamushikirize ibibazo bafise bijanye n'ubucamanza kuri uyu w'icenda Ndamukiza 2024. Ibibazo nkoramutima bamushikirije harimwo ibijanye n'imanza ziteba gushirwa mu ngiro, ziteba gucibwa n'izindi naho zicibwa zosaba kwimura abantu benshi n'ibintu. Umushikiranganji w'ubutungane bamenyesheje ko bimwe mu bivuga ko hari igiturire canke abivanga mu butungane boza bararabana babikora bamushire ahabona. Iyo umushikiranganji rero akaba yasoze ahamagarira abacamanza kugira ngo ingingo bafata mu guca imanza ntizibe izicafuza canke ntave ubutungane. Hari kandi n'iyindi nkuru iriko iravugwa mu Kirundo, ni inkuru y'agahomerabunwaho umugore muto yaraye akubise agafuni mu mutwe mukeba wiwe
mukuru bapfuye amateke ni mu gacimbiri cizanye ku mutumba Kiri komine Bugabire yo mu ntara ya Kirundo aho abakenyezi babiri bari basangiye umugabo umwe baraye rero bashamiranye kuri uyu w'umunani Ndamukiza 2024 kugira aho umwe mukuru akubitwa agafuni mu mutwe bapfuye umurima w'amateke. Sangwe Jean Christophe yari mu burongozi bwa zone Kiyonza mutumba wa Kiri urimwo afatiye kuri raporo yaronse akagira ati ntandaro n'amateke hari mu murima uri mu itongo rya leta mu Cizanye aho umugabo w'abo bakenyezi babiri yari kumwe n'abandi yari asanzwe akorera ibikorwa vyo kuhabumbira amatafari n'amategura mw'ishirahamwe bise ngo Tubeheza. Mbere ivyo bikorwa bikaba bisa n'ivyahagaze baca rero bahagira uturima tw'indimo barememwo ivyo bifashisha mu miryango. Niho rero abo bakenyezi bashwanira muri iyo ndimiro tekeyemwo amateke. Umugore muto rero yanduruka akubita ifuni mukeba wiwe mukuru. Eugene Nsengimana n'umukuru w'umutumba wa Kiri aremeza ko uwo muryango rusanzwe amanutati atari make ko umugore mukuru yasanzwe ari intabwa atari agitahirwa n'umugabo. Umugabo yabana n'umugore muto ari wo Nkundwakazi. Uyo mukuru w'umutumba wa Kiri akamenyesha ko umukenyezi yakubiswe agafuni yaciye anyarukanwa kw'ivuriro ritoya rya Kiri ariko yavuye yungururizwa ku bitaro bikuru vya Kirundo kuko yari aremvye cane. Uwakoze iryo caha nawe akaba yaciye ashikirizwa Inyamiramabi akaba afungiwe mw'ibohero rya komine Bugabira. Ciza Bernard umuhungu w'uwo mugore mukuru avuga ko ubuzima bw'umuvyeyi wiwe bumeze nabi ko mbere kuva yakubiswe ifuni ataravuga n'ijambo na rimwe ari muri koma. Mbere anavuga ko ku bitaro vyo mu Kirundo bahava murungika ku bitaro bikuru vy'Ingozi kuvurirwaho. Mumenya ko nk'uko uwo mukuru w'umutumba bivuga kuri uwo mutumba wa Kiri hamaze imisi yibonekeza ikibazo c'ubusuma bwo mu mirima cane cane abiba ivyo baja guteka mu muryango. Mukuru w'umutumba rero amenyesha ko kenshi mu mezi ya ntwara Ndamukiza ko ubusuma buba bugwiriye kubera ubukene bwibonekeza mu miryango imwe imwe. Mbere akanavuga ko muri kino gihe agacimbiri ka Cimo ariko kagwiriyemwo ubwo busuma ho mbere yama ariko arakoresha inama zo guhimiriza abenegihugu bo mu bucimbiri butandatu bugize umutungo urimo ingo 3,324 n'abantu barenga 16,000 ngo barariye canke bacungera imirima yabo gutyo batuze ubwo busuma. Mu ntara ya Ruyigi rero ni ikibazo gushika ku mutumba wa Nkanda kubera uruzi Kayogozi niho tugiye guhereza. Mu gihe rero ukwezi kwa gatatu kwari kwaranzwe n'ikiringo c'uruzuba Ndamukiza yije yari ndamukiriza uwo hakurya kubegereye uruzi Kayongozi muri zone Kayongozi ya komine Bwera intara ya Ruyigi. Uruzi rero rukaba rwuzuye biteye ubwoba ku buryo bigoye kujabuka uva ku isoko rya Kayongozi werekeza ku mutumba wa Nkanda. Nubwo rero hari ikiraro cahora corosha ivyo kujabuka. Abakurambere bemeza ko ukuntu urwo ruzi rwuzuye vyaheruka kuba mu mwaka w'1976 myaka yose rikabango yari haciye atakibazo. Ubu rero umunyeshuri ava ku mutumba wa Nkanda agize araja kwiga ku ishuri rya Kayongozi yaba uwiga mu wa mbere canke mu wa kabiri abavyeyi bayo babanza guherekeza abo bana kugira amazi y'urwo ruzi niyihe inkumbe se aho uherereye hari ico imvura imaze konona. Dushikiriza muri commentaire turabakengurukiye cyane mu budahwema gukurikira imbonesha kure Hejuru TV sabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho muri vyinshi turaza kubanamwe aho muherereye. Rero turabakengurukiye cyane, Imana ibahezagire, turaza gusubira kubagezaho n'ayandi makuru.